Ingomag. Mumeze neza? Ni sawa. Turabona muraberewe musa neza. Est-ce que muriko mujanisha na evenement muyibona gute? Bon, merci d'abord. Yego evenement iraryoshe, turaryohewe cyane. Kubona abantu bangana gutya. Ari ikintu c'abartiste b'abarundi gusa. Biraryoshe, biratesa vraiment. Yego. Mukompaye ayandi ma evenement amazi misa muri irici muyibona gute? Murasha kuyanesha de 1 à 10. Bon, nkuko tubizi Celebrity Night ni projet ya Crystal Event, donc sijambera bigize. Yamara isisa misi yose kandi kituryoheye nuko agize ibintu bindi different n'ivyo ahora akora. Gutumira abartiste b'abarundi gusa. Hama twari tuzi ko abantu baza kuza kubera ko atamunyamahanga arimwe ariko ari ntarimwo ariko abantu buzuye donc biraryoshe vraiment ya akajambo kaye mu mubwi abanywanyi bacu ko badukurikirana kuri Ingomag ico mubabarira muri uno mwanya. Okay, abanywanyi ba Ingomag okay, nubara babwira yuko bobandanya baza gusupportinga ama evenement y'abarundi kubera ko turakeneye intege kuza gushikira abantu et surtout nibaze baridoga ngo abanyamahanga alors que twabikoze nibaze bashigikira hama uwasivye arabingere bimeze yahovye cyane gose. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Kandi vous êtes très magnifique n'ubwo. Vous êtes très magnifique. Merci beaucoup. Murayibona je nagiye muguma muhomba muri Isango ndabasaba mwe mutukirikana mariko Celebrity Night ukurikira agenda. Banywanyi bacu uburundi bwacu bufite ibintu byiza butekeye ibiza byinshi muretse mu evenement mu butunzi fise mbese no mu bindi mwe mubira kuri Isango muguma munkurikirana. Ingomag.